hanyuma rero muri uyu mwanya tugomba twumva ijambo ry'Imana, twishimikiza muko dusenga muri kino gitondo k'Imana tugiriye ubuntu tukavyuka twumva ijambo ry'Imana. Turahaye kaze Pasteur Michel wo mu Rukamba dusomera ijambo ry'Imana riturongora mu gusenga. Imana imuduhezagirire. Shingiro ry'Imana turabaramukije amahoro y'Imana. Mwana ya mahoro Yesu nabahezagire cyane. Dusomera ijambo ry'Imana ridufasha mu kwegereza Imana muri gitondo, kuko Yakobo yavuze ngo nitwegereza Imana izotwegera. Dusoma rero mu gitabo cy'Ivyakozwe n'Intumwa kijya gice ca 23 murongo wa mbere. Mirongo 23 ku murongo wa mbere, ku muryango w'amajambo ndakunda kwishimikiza he n'umurongo utangura havuga ngo Paulo yiregurira imbere y'abanyekombe. Dusome rero nomero 131 mu isezerano rishasha. Havuga ngo Paulo ahanga amaso abanyekombe arababwira ati, bagabo bene data, namanye umutima utari mwijwi rinyagiriza ikibi na kimwe mbere y'Imana gushitsa kuri uyu munsi. Murongo wa kabiri, Ananiya umuherezi mukuru abarira abamuhagaze iruhande kumukubita ku munwa. Maze Paulo aramubwira ati, Imana izogukubita warusika rukuyengejwe ingwa. Hariho tuburungu tubiri. Niri jambo rero numva mu mutima bamaze kumbarira tura dusomera ijambo ry'Imana riturongora, naciye numva rivyutse kuko narinda risanganywe. Hanyuma rero tubonye hajya ngo Paulo yiregurira imbere y'abanyekombe. Wewe rero mwene data dusanga yihamagagwa nkuko Paulo nawe nyene yari yarahamagawe. Nagomba ndagufashe igihe cacu tugezemo ciherezo ni gihe kigoye. Mugabo uhagarare neza kandi ukore nkuko Paulo yakoze, ariregura imbere y'abanyekombe. Nukuvuga rero ijambo rivuga ikombe ni ikintu cubatswe n'abantu benshi kandi batandukanye ivyimviro. Rona ngaha turi ngaha twubatse ikintu citwa ikombe. Paulo rero ariregura ahagaze neza mu ijambo ry'Imana no mu gakiza. Iyo ndirimbo y'108 ivuga ngo je ndashinga intahe ngo naho igihugu cyose cogirante co ntwenga. Eo kabisa ujye haririmbye hagiye yavuze ngo naho notegwa n'amarushwa nkaja mu ntambara, yavuze ngo ndumukirisu kandi nzokwama ndiwe ko shitaryari. Tora riri ijambo Imana yampaye, Paulo ariregurira imbere y'abanyekombe. Hanyuma rarya amajambo twasomye havuga ngo Paulo ahanga amaso abanyekombe arababwira ati, bagabo bene data, namanye umutima utari mwijwi rinyagiriza ikibi na kimwe mbere y'Imana gushitsa kuri uyu munsi. Ananiya umuherezi mukuru abarira abahagaze iruhande kumukubita ku munwa. Nukuvuga rero fise y'ijambo rimwe canke araza kuba amajambo abiri. Paulo hagati muri iryo kombe aravuga ngo bagabo bene data, ngo jewe namanye umutima utari mwijwi rinyagiriza ikibi na kimwe imbere y'iki. Ego somye iri jambo naciye numva ico kwipfuzwa n'ico gusenga dusaba Imana. Kuba mwishengero utari mwijwi rikwagiriza iki? N'ubuzima bukomeye n'umugisha n'itunga rirutandi matunga. Kuba mwishengero utari mwijwi rikwagiriza iki? Ikibi na kimwe imbere y'Imana. Yego kabisa. Turi mu gikorane ngahe buganyuzi twaragisengeye nawe waragisengeye.
uzutahe Imana iguhaye iki kintu ciza cyo kuririmba ukavuga ubutumwa utari mu ijwi rikwagiriza ikibi imbere y'Imana. Ego irindi rigira kabiri rero niri ngo umuherezi mukuru yitwa Ananiya yumvise iyo ntahe nziza, yumvise iyo ntahe ivuga ijuru nuko uzorijamwo, ngo acabwira abamuhagaze iruhande ngo mukubite ku munwa, uwo munwa watura ivyo, ngo baca bamukubita ku munwa. Pawulo umukiriso, Pawulo ngo urankubise gawarusika wari kuyengeje ingwa, ngo nawe Imana izogira ati izogukubita nawe Imana. Pawulo ahagarara yenyaguje ashitse ubwoba, abwira uwo muherezi ngo nawe Imana izogira ate izogukubita. Rero mwene data wewe, iki gihe cyacu ciherezo dufise ibintu vyinshi bidaciye habica ngaha, bikubita byongera bikubita, kandi bikagomba ngo tube mu ishengero dusengana amajwi atwagiriza ivyaha. Shengero ry'Imana, mbegaje ku mugoroba twarose umugisha mwinshi, twabonye abantu benshi baza gupfukama, nanje napfukamye mu mutima. Erega umuntu arapfukamira ahari akavuga ati nanje ubu buzima bw'impwemo nanje ndaburonke. Siko twasenze ejo nimugoroba, Imana ikumpera umugisha rero. Ngira ijambo rero numva mu mutima, ibizogukubita canke ivyagiye biragukubita urabizi, nanje ivy'iwanje ndabizi. Ejo twibukirwa witwa Samusoni, akiri umusore, yari umunyenkomezi, ibitangaza vy'Imana vyakorekera kuri Samusoni. Mugabe ibigero vya Samusoni nivyo vyamukubisa hasi Samusoni, kandi abavyeyi bari bamuhanuye ati mwana wacu, mbega kurondera umugeni mu banyamahanga, mu bwoko bw'iwanyu nta mugeni ariyo. Mugabo Samusoni aradadaza ahemuka kuyu mugeni mu banyamahanga. Samusoni vyamubereye kaga, kugeza naho bamuboha bamujana i Gaza, bamushira mu nzu y'imbohe asya atabona. Uzusenga Imana ntuzobe nka Samusoni. Uwejo adushingiye intahe ngo maze imyaka myinshi mbatijwe, ngo nemerewe gusangira, ngo nubu ngo sindasiba gusangira. Ijya ntahe mwumva ari nziza? Nawe urabishaka? Imana iguhezagire cyane. Nanje Imana yarakinkoreye sindasiba gusangira. Ubuhoho mbere nsangira nongera nsangiza. Wumva atari amahoro? Usenga Imana kabisa. Wowe vyabaye ko pole sana, wowe vyabaye ko hagaca gapane hagati y'ubukisu bwawe, pole sana mugabo ntuzosubire gusiba gusangira. Hagarara neza rero. Kandi hajya mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice ni 18 umurongo ni 22 namye soma, uzosanga na Yesu baramukubise. Kwisi yakubise Yesu umwami wawe, nawe isi izogukubita. Sinzi vyirimo iragukubitisha, mugabo gwanishaka ube mwishengero utari mwijwi rikwagiriza ikibi imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Imana ibahezagire. Imana ibahezagire yemwe. Tugira dusenga Imana rero uname ku mavu uvuga ati Mana nanje mbe mwishengero ntagira ijwi rinyagiriza ikibi. Ugasanga hari Imana ikubari cha kaze kabisa. Kwitambe je narahakoreye, hanyuma rero umujenama narifise ndamusohora. Sigara ari je nyene fasha abana bo mu gitondo nkafasha n'indi myanya. Bajya abana bo mu gitondo rero baje gupfukama ku bwishura bizi, ndimwe ndabaza abana, umwana umwe ntaramushikira ari nkaharya. Naciye mbona hagurutse ngo sinzosubira. Wumva nari kwirirwa ndamubaza. Naciye nja kubandi mugabo wavuze ati sinzosubira je ndamureka. Imana ihezagire. Abakirisito ndabipfurije umutima woroshe nk'uw'abana. Abana barihana kazo bakurikire nikorare yabo usangirimwe amavuta. None uwo kumva ati mfise ikibazo tugufashe, hanyuma iki gikorano uzokibemwo utari mwijwi rikwagiriza ikibi. Uraza canke ntuza? Reka nisengera Imana. Yego kabisa. Mwami Imana yo mwijuru, turagushima igitondo ciza, turagushima igitondo c'umugisha. Hariya ku munsi w'ejo twabonye ubwira Mose ngo nkoraniriza abantu banje b'Abisirayeli ngo ndabacurira amajambo bijye kunyubaha. Turagushimiye iri koraniro, wigishije amajambo yawe kandi ukabigishiriza muri mpwemu yera ivy'agakiza gashitse. Mana hezagira
wa muririmbyi yavuze ngo nitwigumanire mwami w'imbabazi. Wa muririmbyi yavuze ngo imihango yose uyinkureko. Wa muririmbyi niko yavuze ngo nitwigumanire. Aravuga ngo ntsinda mosha mabi ngo iyo turi kumwe Mana. Fasha abantu rero baraye kuri uyu musozi ubagiriye neza uko wagiriye neza Paulo ahagarara imbere y'abanyekombe. Ntivyari ibintu vyoroshe, vyari ibintu bikomeye. Mugabo aravugira ijambo kumbure benshi batemera canke batolivuga ngo bagabo bene data ngo namanye umutima ngo utari mwijwi rinyagiriza ikibi ngo imbere y'Imana yanje. Hanyuma twabonye ngo bamukubita ku munwa. Mana afashe uyu muntu arimo arakubitwa n'ibigero. Mana afashe uyu muntu arimo arakubitwa na bwa bukene. Mana afashe uyu muntu arimo arakubitwa n'ubutunzi. Mana afashe uyu muntu arimo arakubitwa n'ubupfakazi. Mana afashe uyu muntu. Mana afashe ishengero ryawe kuri uyu mutumba cyangwa ahantu wizigiye. Twese tuzohavana imigisha. Uwari yarahevye kuririmba subira ririmbe. Uwari yarahevye gusenga subira senge. Watakaje ingabire zo kuvugishwa. Twarabonye witwa Samusoni mu gihe ciwe yaragwana akanesha n'abaso bamuce hirya no hino. Samusoni yakora ibitangaza vy'Imana. Mana afashe babantu nanje ubwanje uzomfashe nzondinde nji wawe mwijuru. Ntahemutse nka Samusoni, ntahemutse kwibanga ry'ubunaziri. Uzomfashe ufashe n'abandi. Nuko uhezagira ijambo ryawe, uhezagira ishingiro n'abakozi mu izina rya Yesu umwami wacu. Amena. None Imana irakoze cyane. Turamaze kuronga ijambo ry'Imana, ijambo rifasha imitima yacu. Uharanire kubaho ufise umutima utari mwijwi rikwagiriza ikibi. None rero turanezerewe cyane. Imana iraduha ijambo ryayo. None rero kaze mubandanye mufukame muce bugufi mwezwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Iki gikorane kize kikubera umugisha. Uzove hano uri cyare mwe gishasha. Nuko rero tugira turasenga Imana muri uyu mwanya. Namwe mushikari kubafasha. Dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye Mana, turagukengurukiye ngene twazigamwe muri iryo joro, kandi turanezerewe kuronka igitondo gisha nk'iki. Igitondo dushoboye gukoranira hamwe kugira ngo twumvirize ijambo ryawe. Igitondo turi hamwe kugira ngo tukubwire iriri ku mutima. Paulo ashinga intaha avuga yuko yamanye umutima utari mwijwi rimwagiriza ikibi. Uko niko n'abandi abariko baraja mu ijuru bakwiye kumera. None hari abarengutse imbere yawe kandi wari usanzwe ubazi. Wamudukoranya kugira ngo twibutse. Twibukirizwa mu ijambo ryawe. None bantu urabona bararengutse, umwe wese wari usanzwe umuzi. Turasabye ngo batunganirize ibibazanye. Ubagirire imbabazi kubatiriganye. Turabigusabye nyakubahwa ngo bigende bigaragara ko turi abantu b'Imana. Paulo ati sinarinzi yuko uri umuherezi. Kuba umuherezi ntamenyekane. Uko ari ntibigaragare ko agendera rya jambo ry'Imana. Turakwinginze rero ngo n'abantu bawe uno munsi bigende bigaragara. Turi abakristo nibigende bigaragara. Bafashe none umwe wese mu ruhande rwiwe akuyoboke. Turabasabiye ngo boeze mu maraso. Ubagirire neza ubatunganye. Nyene imbabazi nyene amahoro. Waraje kandi cyagiye uravuga ngo ninamanikwa nzokwikwegera ko bose. Laba masinzi n'amasinzi bakoraniye hano. Wakoze ku mitima yabo. None bakaba bagomba kukuyoboka. Niyo batiriganye bihutira gufukama kuko bazi ko wicaye ku ntebe y'imbabazi. Ukunda guharira. Baharire none ubeze ubatunganye. Nkuko mwami ijambo ryawe rigende ribitwereka. Bikwiye ko twoba bejejwe batagira agasembwa. Urakoze kubikora kandi wama wabikoze. Turavyizigiye n'ubu ko bagiriye neza kazima bafukamye bakagufukamira.
urakoze ko wumvise kubagiriye neza mu izina rya Yesu mwami wacu, amen. Nuko rero ko turimo turezwa twiza, uyu mwanya nawo tugira dusenga Imana kugira ngo dusabe ubushobozi bwa mpwemu yera. Ego tugomba dusabe ubushobozi bwa mpwemu budushoboza kunesha ibyifuzo, imigabo yose ya Antikristo na Satani. Abagomba mpwemu yera ni bahaguruke rero, bahaguruke bose, ariko haguruka utagira ijwi rikwagiriza icyaha. Aho niho hagarara mu kuri, niho vyerekana kunyoterewe mpwemu yera. Birashoboka ukwizera kwacu kongerekanye kugwiriye, mpwemu yera ruruka. Mwami Imana yo mwijuru, data wa twese nyene amahoro, turongeye kugaruka imbere y'Imana dushima ubu buntu twagiriwe Mana. Ishengero ryose ryaraye amahoro, igihugu cyaraye amahoro, abantu bose bari hano kubw'ubuntu bwawe mwami wasutse mw'isi, ubuntu bw'agakiza, ubuntu bwo kwihana, bwo guharirwa, kwezwa no gutunganira Imana. Turapfukamye ukundi gushasha Mana, utubabarira intege nke zacu zose, utweze mu kuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Uraba inyota dufise, abantu bose bahagaze hariya no hirya no hino, bagomba mpwemu wawe yera, bagomba kuzura mpwemu. Barumvise mpwemu yera ko yasutswe, barumvise mpwemu yera ko yaje, nkuko wari warasezeranye kuzosuka mpwemu wawe yera. Vyarashitse, barasuka ku Yerusalemu. Mpwemu yera araza ku rugero rw'ubwinshi, aho bakorani haratigita, bose buzwa mpwemu yera. Vyari bikwiye ku ishengero nk'iri Imana naryo ryuzura mpwemu yera, umwe wese mu mwanya wiwe akuzuzwa mpwemu n'ubushobozi bw'Imana, ubushobozi buturinda wa mwansi, ubushobozi budushoboza guhagarara mu kuri no mu kugororoka, budukuye ku binyoma n'ibyaha by'uburyo bwose, bukaturinda budusozereza ngo turengane isi ya none. Hezagira umuntu wese ahagaze yifuza mpwemu yera, umushire ku biganza byawe mwami, umwatira ibanga ry'ubwami bw'Imana, umuhishurira ibanga ry'ubwiza bwawe, umuntu akorane n'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibaiturage mosakra meto kraskra imaiteto sotarataki maigandora teshara raikain maidota satara maita atertora seke no trasboitaina. Haleluya, amina, amina. Reka mpwemu yera, reka mpwemu yera ku muntu wese mwami, anyoterewe mpwemu, anyoterewe ubwiza bw'Imana, anyoterewe ububasha, anyoterewe kugororoka kwawe, anyoterewe igaruka ryawe, anyoterewe inzamba kuvuga abantu bakava mu magorwa. Haleluya, haleluya. Turasabye umuntu wese aje muri iki gikorane, abe hatagira ijwi rimwagiriza icyaha na kimwe, kugira ngo agende yuzuye ubushobozi bw'Imana, akandagira umugunza n'ikiyoka, akandagira ububasha bwose bwa Satani, agende yakaka nk'Imana. Umuriro w'Imana wake mu mitima y'abantu bose, igisagara cyose, isi yose bimenye ko mpwemu yera asutswe. Urakoze Mana kuduhezege twese, izina ryawe rishimwe, kuvyumvise kandi kubikoze mu izina rya Yesu wa Nazareti, amen.